nama niko ndababwira icyo ari cyo leta vyeyi mukumva niko ndavuga biragoye nta kundi. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe inshuti banywanyi bacu mubandanya gukurikirana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Humura Burundi TV. Burundi warahabuwe ntiwahabuka. Uyu munsi ndabazaniye inkuru ikomeye cyane ariko turi niteka n'umubabaro ntangere no gusubira kubamenyesha aya makuru avugwa ku gihangange ku mushikiranganje uyu Gabi Bugaga yahoze nanone ari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru aho rero yagandaguye mu minsi iheze akagandagurwa ku mvo zitandukanye gushika n'ubu nyene leta itarashira ahabona kuko leta ubwayo nyene hari ivyo yatangaje ariko abarundi baranse kwemera ayo makuru yashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi niyo nzima. Amwe mu masoko yacu rero ndabazaniye amwe mu makuru akomeye cyane ahejije kudushikira hariho vyinshi twaronse ubihejeje iminsi itari mike biriko biraboneka naho biruko turaza kugaruka mwa makuru kw'ikete rikomeye cyane uyu Gabi Bugaga yasize yanditse. Iryo kete rero rikaba ririko rirajyanisha ibihangange muri CNDD FDD aho rero uyu Gabi Bugaga hajya hamenyekanye amakuru yuko yarafitaniye imigenderere myiza na Reverend Kuriyo arongoye mugambwe CNDD FDD. Ni mugaye kandi uyu Gabi abari kuri kote ya Reverend Kuriyo bo bamenyesha yuko atangorane zari zaragi hagati yabo ariko bikaba byatanguye kumenyekana yuko urupfu rwa Gabi nanone rurimwo ikindi kintu kidasanzwe. Naho biruko rero kuva hatanguye kuvugwa urupfu rwiwe leta ntiyashimye kugira vyinshi ibivuze ko mwarabonye yuko Ndayishimiye yahojije umuryango mugabo akamenyesha yuko Uburundi bubuze umushinga ntahe ariko Ndayishimiye atakindi yavuze uretse kuvuga yuko Gabi yapfuye urupfu giturumbuka. Urupfu rero ni nkarujya rwavuzwe kuri Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu c'u Burundi. Ayo si mu makuru rero anzanye ngaha yonyene ahubwo rero turaza kugaruka ku kungene Gabi yoba yarahuye na General Arengiyome Bunyoni nyuma yuko Bunyoni arekuwe. Ibi rero benshi bagira bati nivyo vyo vyajije kumukwegera ibara murazi yuko yarafise ngo n'umugambi ukomeye cyane wo gusohoka igihugu aho yari yatanguye kurondera ivyangombwa bimushikana mu gihugu ca Canada agahunga. Ayo makuru murazi yuko ahejije iminsi itari mike ariko aravugwa mwa makuru kare turaza kugaruka ku hari ikiziga ca Gabi Bugaga kuko gushika ubunyene ntarashingurwa na iteka leta murazi yuko ubwayo nyene ntiratangaza igihe co gushingurira uyu Gabi. Hama rero ikijanye n'ikiziga ciwe ibiriko birakivugwa ko ni vyinshi abariko barakora ibara mu bitaro vya Kira Hospital ni benshi ho bariho rero dosiye zikomeye cyane zitegerezwa kuboneka iyamara naho bire uko abariko barabikora bo bariko baribagira yuko nabo nyene igihe kizoshika abagapfa nanone kandi bagapfa urupfu rubi cyane gusumba rwishwe uyu Gabi Bugaga. Umuryango rero ntangura ndawuhoza kuko hajya warahuye n'ingorane zikomeye cyane si ikintu coroshe cyane kucakira abarundi nabo nyene b'umutima ndabahojeje kuko uyu munsi turi n'ubabaro ntangere kuri biriko biraba cyane cyane kuri uru rupfu rwa Gabi Bugaga. Kuvuga yuko rero yakoze isanganya si ikintu categezwa kuvugwa kuko rijya sanganya bariteguye abateguye no kumugandagura n'abamugandaguye abo bose hajya cubona yuko ivyo bakoze nanone babikoze nabi kuko guhenda abarundi ntibikishoboka naho rero babahenze kuva kera ariko uyu munsi abarundi barejeje gutahura ukuri kubitari bikeyi mu gisata kirabana na politike. Muramaze kubona yuko rero umuntu agandagurwa urupfu rwe rukaba akamizwe n'ingoma muramaze kubibona. Nkurunziza yaragandaguwe ivyiwe amatoza ntiyakogwa. General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe amatoza ntiyakogwa ahubwo hicwa abasoda abana b'abasoda bato cyane aribo bagirizwa urupfu rwe kandi ari inzira karengane. Mwarabonye ibitari bike vyagiye biboneka ku bihanganye umugambwe CNDD FDD mwarabonye ujya yavukana na General Arengiyome Bunyoni ingene yishwe aho binavugwa yuko Bunyoni ubwiwe yaragize uraro rukomeye cyane mu kumugandagura. Mwarabonye ibitari bike vyagiye biraba muri CNDD FDD. Uyu munsi Reverend kuri aragira ati nta ngorane no gusunikana ni kamwe kamwe mugabo muri CNDD FDD mu gihe intumbero imwe
ariyo bagira bati Uburundi butegezwe kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu gite imbere mu mwaka wa 2060 yamara iyo uri kuraraba urasasangura hama ukabura iyo mbono aho izoba ifatiye mu gihe ubwicanyi ari bwo bwimonogoje mu gihugu hako batunganye igihugu uyu munsi ikiriko kirakorwa ari ubwicanyi mwa makuru kandi turaza kugaruka kuri irikete turuze kugaruka aho bihuriye na dosiye za General Alain Guillaume Bunyoni hama rero ntituruze kwibagira gushika ku makuru akomeye cyane avugwa kuri ubutumwa uyu Gabi Bugaga yarungitse mugabo bugahaba bukinjira muri imwe muri group yahora bamwo ya WhatsApp mbega vya vyaragenze gute kugira arungikire umwe mu ndongozi ubutumwa hama buhave nanone bushika no muri group ya WhatsApp yabamwo iyo group bivugwa yuko yari bihangange muri CNDD-FDD turaza kubigaruka ko ni mugihe kandi ibiriko biraboneka vyose birimwo igipfungu abadukurikiye kuri Facebook iyi nkuru irabandaniza kuri YouTube muyisimbire kuri YouTube mwandikemwo Humura Burundi TV canke mufyonde kuri aka karinke kari musi iyi titre canke murabe muri comment ya mbere ikiganiro hama mukibandanirize kuri YouTube Nimunkunde kandi munyemere nshuti banywanyi bacu muri kumura twumviriza mbere yuko ninjira mu idonido mwaya makuru nagira nsubire ndabakeze kuri mwese mwajije kugira ijambo subscribe abataraza gufyonda kwako kajambo nyene nagira ndabibutse yuko akariko karyo murashobora no kumanuka ngaha muri commentaire hama mukatwereka yuko mudukurikiye 5 kuri 5 abo turi kumwe rero muri he nimba nkurikiye 5 kuri 5 vyandike muri commentaire hama ikindi naco wibukiye gupartager mu magroup atandukanye yo WhatsApp canke Facebook hama rero ndabibutsa yuko ariho honyene mushobora kuronka amakuru akomeye cyane atari kwivumbi avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mbere yuko ninjira kwako kamaramaza niyo nkuru yica mugongo nagira nibutse inkandagira bitabo zitari zikeye nibwo bwa mbere nkoresheje iryo jambo nimuze mwibaze yuko ari ukubaburira indero ariko nibaze yuko hariho abantu uyu munsi bakihenda yuko guhenda abarundi bizobandanya gushoboka kandi hajya abarundi barahejije guca akenge mu kanya kaheze nariko ndaraba inkandagira bitabo bita Shabani iyo ifasha kanya ikifata utuvideo yiyamamura ngo igihugu ciwe azemera agipfire wigerazi gupfira igihugu icarico igihugu wemera gupfira wokidandarizamwo ibitoro vya magendo nta mupatriote numwe yiyemera canke nta mudede numwe yiyemera hajya ntimuze mwihende yuko abadede bose ari babi canke bose ari beza kuko nibaze yuko atamuryango uburamwo umubi canke ubonekemwo umwiza ivyo vyose murazi yuko ari bisanzwe ico reko ndasigura nta mupatriote numwe mugabo yoshobora gukora magendo kandi ari umupatriote w'ukuri kuko magendo ni ukwiba leta kandi ni ugupfukama mu nda abene igihugu hajya rero Shabana arabivuga ngo umupatriote ukabona hariho ibiriko birakoma amashi bagabo ibi vyovyo nibaza yuko birababaje burya Shabani be nabandi basangiye ivyumviro namwe mbega mwibaza yuko murusha nde gukunda igihugu mwebwe mwigira ko mukunda igihugu kubera mufise ico muriko mugisha kurako kugira abategetsi bababone babahe utubanza muronke agakate k'abana mukore amanyanga babakingire hajya nivyo muri ko murarondera ariko rero twebwe igihugu tucitangira atana amafaranga 10 tugiteze ko ntawe dushaka ko atubona canke ngo aduhe utubanza muri leta ntawe dusaba akazi ntawe dukora ngo tumushimishe canke kugira ejo azotwibuke hajya siko dukora ahubwo twipfuza gushimishwa nuko umwene igihugu ameze neza abiwacu bameze neza dushaka impinduka kugira umwene igihugu abeho mu munezero nk'abandi bene igihugu mu bindi bihugu vyate imbere abo rero bavyumvira uko nyene hajya nibo bakunda igihugu ntimuze mwihende uyu munsi Shabani nanone uwo mwaka tujya tubanza twose arimwo hajya ninde yosubira kumubona ngo arakunda igihugu nibikunda ntazi ko yo caja ku rutonde rw'abitwa ko batagikunda hari abantu babayeho bazi ko igihugu ari itongo rya base umenga CNDD-FDD bamwe nibo bagifise ko uburenganzira bonyene abandi bakabafata nkaho umenga atari bene Burundi
ivyo vyose ni ivyerekana yuko ukwiyumvira kwa bamwe mu badede kuri hasi cane. Ndababwiza ukuri kandi nzobisubiramwo, si abadede bose, kuko hariho inshabwenge, hariho abipfuza yuko Uburundi bwotera imbere, ariko harya baravuze bati abumwe agatukisha bose, mwarabibonye. Uburundi ni ubw'abarundi bose, baba boba abari mu gihugu canke abari hanze yaco, kandi Uburundi babufise ku burenganzira bungana. Ntawe rero muzobuza kuvuga ibitagenda neza, ntawe muzobuza kuvuga amanyanga yanyu. Igihugu aho kugitwara iyo ibindi bigana, mwebwe mukijana ubw'inyuma. Muramaze kubibona, mushaka twese duhore, aho ntibikunda. Mwarigize utumana duto rero, abantu bose, igihugu mbega hamwe vyobandanye ukunyene mu gihugu, mwibaze yuko bica bigenda gute? Aho rero ntabwo bikunda. Nagira mwumvirije kajya ka audio natanguje k'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, Sebarundi, nyene benshi batazira Sebarundi, ariko Barundi burya iyo mwumvise uwo muntu mwita Sebarundi yinamwe akavuga ko impapuro ziranga indege y'igihugu aho ziri ngo uwo bazibikije ntibamubona, uyo muntu aracafise iteka mbega ryo kwitwa Sebarundi? Mbega impapuro z'umutungo w'igihugu bazibitsa umuntu kubera iki? Ariko igitangaje, miliyoni zirenga 500 ziguma zisohoka ngo nayo kuriha parking y'iyo ndege, mugabo batakimenya niyo dokima zayo ziri. Ewe Burundi bwa data na mama, nibaze yuko ahanyene uri kurashika mwansi yipfuza. Iyo rero tubabwiye ko abo bagabo batwara nanone nta nyungu nimwe y'igihugu bitayeho, bibereye mu kwinyungu, kubw'inyungu zabo, muca mwibaza yuko hariho abanka igihugu. Harya rero igihugu ni ikintu kidahinduka, ariko ibirimwo vyovyo birashobora guhinduka, kandi harya ntimuze mwibaze yuko ari ukwanka abo barongozi. None Ndayishimiye ntayijije kugaragaza yuko nanone dokima z'indege zibitswe umuntu ku giti ciwe. None uwo muntu yazibikijwe nkande kubera iki? Leta canke ishiramwe Burundi Airlines mbega nta mabiro bafise yo kubikamwo izo dokima? Mbega ako kamaramaza Ndayishimiye ntiyari gupfuma yihorera canke agaswaganya ukundi ko n'ubundi dusanzwe tuzi yuko ari umujanja nk'uko yavyivugiye? Aha ntimuze mwibaze yuko nazanye ishavu muri iki kiyago, ahubwo ndiko ndababwiza ukuri ingene vyumva n'ingene benshi bagira badafise aho bavugira bagira bati amafaranga irya ndege iriko iratwara ngo na parking iyo mupfuma muyigurisha. Nanone mbega mwibaza yuko ayo mafaranga atoshobora gukora ibindi, ariko kubera ko mwayigize nanone ikimangazini canyu, sinzi wigeze avuga ati reka ivyuma bizyegane igirisi iri mu giheta. Kenshi rero hariho ibibandanya kuba ukibaza iyo bizanana, mugabo gutahura bigasiga ubwenge. Ariko rero bijya bintu biranababaje, hama rero ababifata minenegwe nabo nyene Imana ibabe bugufi, kuko nabo hajya baragiramiwe. Ntivyoroshe na gato rero kubona ibintu biriko biragenda ukunyene mu gihugu kigendera ku mategeko, mu gihugu gifise uburongozi, mu gihugu gifise abarongozi bavuga yuko bakunda igihugu, mu gihugu umwe yitazira papa Burundi, hoho nibaza yuko vyarahindutse ngo ni papa Afrika, hama uyundi akitazira mama mugira neza. Yamara abana b'u Burundi bariko barapfa ubusa mu bihugu bitandukanye. Hariho abatewe ubwoba yuko bamwe bohunguka bazohura n'akaga gakomeye cane. Harya ntimuze mwibaze yuko rero ibi bintu hari aho vyoshikana igihugu. Birababaje cane rero ibiriko biraba, vyahora rero bisa na umenga ntivyoroshe, ariko ubu yaho hatanguye kuzamwo n'impfu n'ahatari iryambere abantu bapfuye. Ariko nagira ndababwiza ukuri yuko ibi bintu bigira bibe bibi cane. Mu misi iheze nk'uko nari nabibabwiye, nari nabahaye amakuru ajanye n'ingene Gabi Bogaga hariho ibintu bishika hafi 10 canke birenga 10 bigaragaza yuko yishwe. Benshi ndazi yuko iyo nkuru mwarayikunze kandi mwaranyeretse yuko koko iyo nkuru ari
ukuri cane cane yuko ibimenyetso bishika 10 vyerekana ko umushikiranganje Gabi Bugaga ashobora kuba yaragandaguwe mwarabibonye kuva rero hatoye ikiziga c'umushikiranganje Gabi Bugaga muravyibuka ari mu gitondo cyo kwa 16 ndabukiza umwaka wa 2026 mu modoka yiwe ahitwa mu Kivoga hajya mu Rubirizi ibibazo gushika n'ubu munsi nyene ni vyinshi gushika hari ikiziga ciwe leta president Ndayishimiye rero yo isa nidakeneye kwabaho amatoza ku nkomoko y'urupfu rw'umushikiranganje wayo yamara president Ndayishimiye yavuze yuko ari urupfu giturumbuka nyuma arahoza umuryango n'abarundi mwarabibonye ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter hariho rero imenyesho byinshi twagiye tugaragaza abagenzi b'umuhisi uyu nyene Gabi hariho vyinshi bampaye ndabibahe hariho n'ibindi byinshi ntokuba ukagushikiriza ngabivanye n'ingene bishobora kuba biri sensitive ariko tuzobigaruka ko igihe nicagera hariho rero ngo ikintu cari kimuteye n'ubwoba ko kuko atahora nyene yubahuka gutomora neza vyinshi umwe mu bagenzi ba Gabi hariho uwambwiye ati yambwira ko hariho ibintu bimuteye ubwoba ariko ntavyo yatomora vy'ukuri ni muri iyo ntumbero rero yasa n'uwamaze gutegura umugambi wo kuva mu Burundi Gabi yashaka kuva mu Burundi ahunge igihugu mbega iyo nayo nyene irashobora kuba imvo hajya umuntu ari umushikiranganje agahunga hajya rero coba ari ikintu kitoroshe kuri ubwo butegetsi ikindi ubwa mbere ngo yapanga kuja muri Canada ariko ubu yari yabihinduye hariho rero ivyo yari yasavye yuko uwo mugenzi we mufasha vyo tumaza kuba iburaya uko mugenzi we yaherereye nyene iburaya ariko rero ni vyinshi bibandanya kuboneka bikabamwo igipfungu Gabi rero ngo barazize kuba yaratanguye kugiranira imigenderere myiza na General Arengiyo none mwumva aho harimwo ukuri kumeze gute kuba umuntu yomenyana na Bunyoni hama akava agandagurwa hajya rero bibaza yuko Bunyoni kugira abantu bagira amahoro batigezwa kumwanka bose ni ikibazo kandi kitoroshe uyu Gabi rero nagira ndabwire yuko yahora ari n'umugenzi wa Reverend kuri yo vya hafi kuko Reverend kuri yo arashobora kuba ari nawe mugabo yagiye mu idiri ikomeye cyane kugira ashikire mu mabanga nkuko amwe mu masoko yacu abivuga cyane cyane yuko rero uyu Gabi ari we yigeze atumwa na Reverend kuri yo mu rugo kwa General Arengiyome Bunyoni muri Ruheshi umwaka wa 2024 iyo nkuru narayibahaye aho rero Gabi yari yagendeye aho nyene ariko twibukiranye yuko ico gihe atari yaba umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ico gihe rero inkuru yaravuzwe cyane mugabo benshi bagira bati hajya Reverend kuri ariko arakora ibishoboka vyose nanone mu gutuma Ndayishimiye nanone ivyo yateguye bidakunda ico gihe muravyibuka uyundi muntu yaje muri dossier ya Gabi nuwo bita uyu mupolisi bitwa Emmanuel Ndayiziga turaza kumugaruka ko mu yandi makuru ntimuje kure